turagabisha twisunze ivy'amategeko twita mise en demeure ku ruhande rw'Uburundi ryandikiwe umushikiranganji w'ubutungane mu vyerekeye idosiye y'ubusuma y'urukombamazi rw'abanyamitahe bari bashize mu bitaro Kira. Rero abanditse iryo kete n'abanyamitahe kizigenza les actionnaires majoritaires n'umugwi w'abandi banyamitahe bigenga ico twita les actionnaires individuels privés. Rero muri iryo kete baributsa bakavuga yuko Uburundi bwateye ko umukono ku masezerano y'ubudandaji ico twita traité bilatéral commercial yabaye hagati y'Uburundi n'Ubudagi mu itariki 10 z'ukwicenda mu 1984 aja mu ngiro itariki 9 z'ukwicumi mu 1987. Rero nico bise traité bilatéral d'investissement allemand y'Abadagi. Turavye rero ingingo y'icumi mu gace ka gatandatu kayo masezerano yasinywe hagati y'Uburundi n'Ubudagi, baravuga yuko bashobora kwitura sentare novuga imeze nk'ay'ubumvikanisha, mugabo naho babumvikanisha ibifise uburemere ko ivyiciye bica bija mu ngiro nk'uko yoba ari sentare zirya dusanzwe tuzi mpuzamakungu. Nico rero biyita Centre International pour le Règlement des différends relatifs aux investissements, yashizweho ni banki y'isi, banki mondiale, ico bita Groupe de Washington. Rero iyo ngendo y'ukwisunga ivyo ivuye mu masezerano mpuzamakungu y'itariki 18 z'ukwa gatatu mu 1965 yari yarasinywe mu Burundi bukaba bwarayateyeko igikumu buranayakenguza ico bita ratification itariki 17 z'ukwa kabiri mu 1967. Baributsa kandi nyabantu banditse iryo kete les actionnaires majoritaires bafise imitahe kizigenza yuko hari n'iyindi traité bilatéral d'investissement y'Abongereza ya nayo yatewe ku mukono itariki 13 z'ukwicenda mu 1990 n'Uburundi hamwe n'igihugu c'Ubwongereza. No mu ngingo ya 5 ni kwa kundi nyene yayo masezerano iravuga ko kizira kwiba urukombamazi spoliation abantu baba bazanye imitahe yabo. Iyo rero ivyo bibaye ingingo y'umunani iravuga yuko baca bitura ya sentare iraba ivyo kubumvikanishamwo arbitrage ya Centre International pour le Règlement des différends relatifs aux investissements. Baranatanga n'akarorero ku gihugu ca Tanzania ngene catsinzwe carenganije amashirahamwe abiri, Société Commerciale Eco Development in Europe n'iyitwa Eco Energy Africa. Biri ku dossier ARB 17 agakoni 33 z'itariki 13 mu kwa kane mu 2022. Rero ivyo vyose kugira bije mu ngiro hariho n'iyindi convention ya New York icituma ivyo vyose bija mu ngiro, kandi iyo nayo Burundi burayemeza mu itegeko rimwe agakoni 16 y'itariki 9 z'ukwa gatanu mu 2014. Ivyo rero bituma uwatsinzwe ibintu vyose afise ico twita bien meuble nk'ivya Republika y'u Burundi biri mu mahanga vyose, yaba mu maambasade n'ibindi, bifatwa kugira baho umuzibukiro indemnisation abatsinze. Rero muri iryo kete barabagabisha ati muritega ivyo ko bishobora kuba, mumenye yuko ubu utwararindiriye uko dukora kose ntimwadutunganiriza, ubu niyo nzira tugira dufate. Rero ucubona uti kintu twita mode operatoire twama tubona mu bategetsi babwira baje kwinjiza imitahe yabo mu gihugu bakabasaba amahera ngo nzoronka ngahe n'ibindi. Ivyo rero nivyo duca dusanga bituma biba nk'inzitizi kwiterambere mu gihugu no gutuma bashobora guhamagara mu kuresha abo bagwiza tunga bo hanze kugira bazane imitahe yabo, kuko bavuga ati ntitwota amahera yacu mu gihugu badutwara imitahe yacu ikagenda urukomba amazi, hama abo ntibashobora kuyata ayo mahera yabo muri ico gihugu igiturire ivyo vyo kunyaga ari vyo biza imbere. Hama rero bakavuga bati hariho ibintu twebwe tuzanye imitahe tubanza kuvuga yuko ati mbega
izo irubahirijwe irakingiwe ico bita ama condition préalable ati intwari ibereye bonne gouvernance iriho kubahiriza agateka kazina muntu kugwanya ibiturire kugwanya ka mwana wa mama gushiraho intwaro ishingiye ku itegeko etat de droit ivyo vyose ubutungane bwigenga ivyo rero atabiriho nivyo rero bica bituma haba inzitizi zituma hataba iterambere ku gihugu